kwanje ni Kristo. Abakunzi b'amahoro, abakunzi b'amahoro ni ikiganiro mutegurirwa n'ishyirahamwe Transworld Radio mu Burundi, ifashwe mu mugongo n'umugambi Christian Initiatives for Peace CIP mu Burundi. Kaze mu kiganiro abakunzi b'amahoro. Ndakora mukije inshuti mugenzi mukuzana cyo kiganiro abakunzi b'amahoro. Uri kumwe na Rodas Mandakiza regutunganiriza. Mu kiganiro cyacu cy'uno munsi mugenzanje Samuel niyo kwizera aganira n'umutumire wacu Leonidas Ninyibuka aho bavugana ku mukristo akwiye gukora. Reka tubatege yombi. Ndabaramukije ndabahaye nikaze muri kino kiganiro abakunzi b'amahoro. Muri kino kiganiro tuza kuganira ko umukristo akwiye gukora. Bibiliya irashimangira cyane ko ukwizera gukwiye kujana n'ibikorwa. Turabibona nko mu vyete Paulo yagiye arandika aho yerekana ko umuntu adakora adakwiye no kurya. Ivyo bishobora kwerekana ko umukristo kugira abeho kandi ashinze imizi mu vyo kwizera, ivyo gukora bidakwiye gusigara inyuma. Naho biruko hari abakristo usanga biyegurira cyane gukorera Imana, ivyo gukora ibikorwa vyo kwiteza imbere bakabiha ikibanza gito cyane. Mbega none ni kubera ko umukristo adategereza kwirengagiza gukora? Nibiki bisamaza umukristo bigatuma adakora? Ingaruka mbi nizihe iyo umukristo adakoze? Ni gute umukristo yokora ibikorwa vy'Imana ariko agakora n'ivyo kwiteza imbere byose akabikora neza? Ivyo rero n'ibindi bibazo nivyo tuza guca hirya no hino muri kino kiganiro, aho turi kumwe n'umutumire wacu akaba ari Leonidas Ninyibuka. Ndabaramukije ndabahaye nikaze. Ndabaramukije nanje kandi ndanezerewe nikaze mu mpaye. Murakoze. Nkuko rero twabivuze tuza gushimikira muri kino kiganiro ku mukristo akwiye gukora. Mbega none Leonidas, umukristo arafise catandukaniye ko n'abandi ku buryo ahamagarirwa gukora vyanse bikunze? Icambere umukristo n'umuntu adasanzwe. Kuba umukristo turavye kwijambo ry'Imana rivuga ku mukristo uko ameze, turabirabira cane turavye mu gitabo c'ivyakozwe n'intumwa. Igitabo c'ivyakozwe n'intumwa dusomye ku murongo wa 12 niho tubona ingene abantu bakorera Kristo batanguye kwitwa abakristo. Ingene batanguye kwitwa abakristo untunge turavye ivyakozwe n'intumwa igice ca 11 niho tubona ubutumwa bwiza bwashitse ahantu hitwa muri Antiokiya. Muri Antiokiya ubutumwa bwire bwashitseyo nuko bwa mbere abantu bagendanye na Kristo duhereye ku bigishwa 12 yatoye n'abandi yagiye arabwira ubutumwa, nabo yatumye ko bajya bigishwa biwe bakabwira ubutumwa. Harageze igihe bose avuga ati agira agende mu ijuru ati muragenda murere Yerusalemu. Murere Yerusalemu muzoronka ubushobozi niyo mpemu yera yabaza. Mumaze kuronka ubushobozi bwa mpemu yera muzoca mu bivyabona. Bishingira intahe Yerusalemu, bishingira intahe Yudaya, bishingira intahe Samaria no gushitsa ku mpera y'isi. Ubisanzwe rero urumva ico conyene duhera ko abakristo ni vyabona vyo gushingira intahe Kristo. Ku majambo rero naho mu vyakozwe n'intumwa 11 twohera ku murongo wa 19 mugabo kubera umwanya ndasoma amajambo make. Bavuga ngo nuko abasabagijwe n'amarushwa yabaye kubw'ivya Stefano baragenda bashika ni Foinike ni Kupuro no muri Antiokiya, atabandi babarira ijambo ry'Imana atari abayuda bonyene. Ariko hari bamwe muri bo babagabo bavuye Kupuro ni Kurene bashitse muri Antiokiya babarira n'abagiriki nabo bababwira ubutumwa bwiza bw'umwami Yesu. Ukuboko k'umwami kwari kumwe nabo, abantu benshi barizera bahindukirira umwami. Inkuru yabishika mu matwi y'ishengero ry'Yerusalemu batuma Barunaba ngo ashigwe ashitse muri Antiokiya. N'abamaze gushika yabonye ubuntu bw'Imana biramunezereza, arabahanura bose ngo bamaramaze mu mitima kwifatanya karamata n'umwami Yesu.
kuko yari imico myiza yuzuye mpwemu yera no kwizera, abantu benshi bagwirirana ku mwami Yesu. Tusomye aha Efeso 2:6 kuri B havuga ngo kandi muri Antiyokiya niho abigishwa batanguriye kwitwa abakristo. Ni ukuvuga rero abakristo n'abantu mu vy'ukuri bimitse Yesu Kristo akaba umwami n'umukiza w'ubugingo bwabo bagahinduka. Dusomye mu cete cya kabiri Pawulo yandikiye abikorinto 5:17 havuga ngo nuko rero noneho uri muri Kristo Yesu aba ari cyari mwigisha ibya kera biba biheze. Umukristo rero n'umuntu yahindutse akakira Yesu Kristo akamwimika akaba umwami n'umukiza w'ubugingo bwiwe, akaronka ubushobozi bwa mpwemu yera, hanyuma agaca agenda nk'uko Kristo yagenda. Iryo jambo urumva ko ni jambo rizimvye cyane rikomeye. Abantu benshi bumvira ko umukristo n'umuntu yabatijwe gusa, amaze kubatizwa akagirirwa imigirwa y'ishengero akacabaho akakaja mu bikorwa. Benshi bumvira ko umukristo ari ico, mugabo kuba umukristo w'ukuri n'uwo nyene yakiriye akatura akavuga ati Yesu uri umwami n'umukiza w'ubugingo bwanje, ivyaha bikimuka, ubwami bwa Satani bukaja hanze, umutima wiwe akimika ubwami bw'Imana. Uwo rero ahamagarirwa iki? Kuba akarorero k'umwami wacu Yesu Kristo, gukora akwirikiza akarorero k'intumwa ziwe yatoranije. Niho rero muca muvuga muti none umukristo atandukaniye kuki n'abandi? N'ubuzima bwiwe bwa misi yose burakwiye gutandukana n'ubw'abandi. Mugabo bugasa n'ubw'abandi he? Arafungura nk'abandi, arambara nk'abandi, ararondera haba nk'abandi, aragwara nk'abandi, araruha, arakora akaruha. Ivyo birabihuriye ko n'abandi. Ico bataniye ko n'iryo banga riri mu mutima abikora nk'umuntu w'Imana. Ivyo abatari abakristo barashobora kubikora uko babonye, bakabishiramwo ubusuma, bakabishiramwo kubesha, bakagunga n'abandi, bakarenza n'umurengera mu vyo banywa, mu vyo barya, ibintu byose bibacumuza bagakora. Mugabo umukristo w'ukuri aba afise ikimugenga kuko mpwemu yera ni wa murongora mu vyakora vyose. None muri uko gushingira intahe Kristo Yesu ko mwavuze yuko ari ategerezwa kubicabona cyo kumushingira intahe nk'uko mwabivuze, kandi mwerekanye ko ari umuntu adasanzwe, ivyo gukora navyo bihava bizamwo muri uko gushinga intahe? Ivyo gukora birazamwo. Iyo umuntu yimitse Yesu umwami n'umukiza w'ubugingo bwiwe, niho abasubiye kumenya yava. Mu bisanzwe ntituri abantu bandurutse ngaha mu buryo busanzwe, turi abantu baremwe mu ishusho y'Imana. Duhereye muri make, Imana imaze kurema umuntu, kandi mu kurema umuntu habaye inama mu butatu. Havuga ijambo ngo tureme umuntu mu ishusho yacu ase natwe. Ni ukuvuga Kristo kandi ni ijambo w'Imana. Avuga ngo ubwa mbere na mbere jambo yariho, yahoranye n'Imana, yari Imana, ivyaremwe vyose vyaremwe nawe. Rero umuntu yakijijwe aca avuga ati inkomoko yanje ni ku Mana. Ntabwo n'umuntu asanzwe amaze kumenya inkomoko yiwe ari ku Mana akaca amenya ivy'Imana ikunda n'ivyo yanka. Icatumye umuntu n'Imana bitandukana no kutayumvira. Adamu na Eva ba mbere ba sogokuru na basogokuruza bacu baracumuye, baragabagabira Imana, bakora ibinyuranye n'ivy'Imana yabategetse, hanyuma baja basanga bari gusa. Icaha kirabambika ubusa, hama Imana yagumye barondera, irabaga igikoko, irabambika agahuzu. Naho nyine abantu bo mu nyuma baracumura. Igihe ca Nowa, uravyibuka Nowa Imana iramushima, mugabo abandi barandura. Imana ibwira Nowa kubaza ubwato, irihariza ihanga. Hose Imana yagumye irondera umuntu ku buryo yahamagaye Aburahamu iti ntuzunkwirikire, nzoguhindura umugisha, kandi abantu bose bazoguhezagira nzobahezagira, kandi amahanga yose azohega umugisha muri wewe. Bivuga ngo na Yesu Kristo yakomotse mu uwo muryango wa Aburahamu, vyerekana ngo iyo umuntu akijijwe acamenya ko yava ni ku Mana, ntakwiye kugenda uko agenda. Rero igihe Imana irema umuntu yamuhaye inshingano, igihe Imana ikirema umuntu ataracumura, Itanguriro 1:26 havuga ngo Imana iravuga iti tureme umuntu mu ishusho yacu ase natwe, aganza amafi mu kiyaga n'ibiguruka mu kirere n'ibitungano n'isi yose n'ivyikwega vyose bigenda bikwega inda hasi. Imana ubwayo yarakoze. Mbega gusa n'Imana no kuvuga iki? Imana yaraduhaye inguvu zo gukora.
ntidushobora kurema uko yaremye, mugabo turavumbura ibintu bishasha vyiza. Imana ikakibona ataba abantu narabazatsuriye ko basa nanje. Turiyumvira ivyiza. Iyo twiyumvira ivyiza tugafasha abantu, Imana iravuga uti niwo mutima naje mfise ku bantu namye ndabafasha. Ibikorwa vyiza vyose dukora vyerekana ko turiko turerekana ko tuva ku Mana. Rero turavye Itanguriro 2:15 havuga ngo ura Imana jana wa muntu amushira muri iryo tongo ryo muri Edeni ngo aririme arizigame. Imana rero yaremye umuntu imuha ivyo akora bihera hamwe Itanguriro. Umuntu iyo atariko arakora nk'itongo ryo kurima, kandi si kuririma gusa, kuririma, kuribungabunga no kurizigama. Ni bijya bintu abize ubuhinga bw'ubugoronome bavuga bati cimiserege kingira itongo inkukura, tera ibiti kugira ngo isi ntizoga iburuka kumushi, kugira ngo imisozi ntinyerere. Murabona amababara yo mu Burundi kenshi usanga imisozi yakorokeyemo. Hajya igikorwa twari gukora ntitwagikoze. Imana yari yaturemeye kuri mitongo, kuri bungabunga no kuri zigama. Iki gihe rero ikintu cari gitunza abantu ba mbere kwari kwamura ibiri mu itongo, kwari kurya ibivuye mu vyo babungabunza Imana yashizeho, bakarima bagakora. Aha niho gihera gukora. Naho ubu Imana hariho abantu hitongo ikagushira mu ihinguriro, niryo tongo ibiguhaye ngo uririme uribungabunga urizigame rica rigutungira umuryango. Haraho Imana igushira mu bworozi bw'ibitungwa, Imana niryo tongo iguhaye ribungabunga urizigame. Mbere washaka n'abanyeshure, itongo Imana ibirabashiramwe bwa mbere naryo amashuri, nibabungabunga amanote bayandike neza, hama biga ibibazo babikore neza, intebe bicara ko bazifate neza, bizokwerekana ko bazovuga abantu badasanzwe muri kazoza. Rero gukora, umukristo by'ukuri yamenye Imana icarico, agahindukirira Imana, akizera Kristo. Urumva umukristo harimwo Kristo, aba ari umuntu yizeye umwami Yesu Kristo ko aba umwami n'umukiza w'ubugingo bwiwe. Gukora rero kiza imbere muti mwishusho y'Imana, nkuko Imana yarimye umuntu mwishusho yayo. Muri iyo shusho y'Imana ibigaragara harimo n'ibigaragara vyo gukora, harimo gukora cyane. Kuko hariho kumbura abakristo bamwe bavugiye mvuze mu ishusho y'Imana umva vya bindi vyo kugororoka, gusenga, mugabo ico gukora ntibagiha agaciro. Mwe muvuga muti rero muri iyo shusho y'Imana harimo no kuboneka ko umuntu akwiye gukora cyane. Hari ikintu kimwe abashakashatsi bagize, inshuro zingana 2,530 ivyo bivuga ku butunzi, ku kurondera uburyo, amafeza, gukora ibikorwa bizana inyungu. Mugabo inshuro 350 nizo zonyine birivuga gusenga. Ico rero ni ikintu abantu badashobora kumva. Kenshi iyo uri kurakora neza ni guhimbaza Imana. Iyo umuntu akoze igikorwa ciza, uzoraba umuntu ari mu murima agatera imbogo ko yoziteye, akagomba akazitera ariko arashima Imana, aririmba avuga ati Imana warampaye uburyo ndagira jardin nk'iyi. Hajya aba ariko arahimbaza Imana. Iyo umuntu ariko ariga neza mu ishuri, atiba, agakora ibiharuro neza, akashushanya neza, agakora ibikorwa neza, aba ariko arahimbaza Imana. Mugabo rero ako gasigake inshuro 350 kandi gusenga birimo. Na Yesu nawe yarasenga. Ntushobora kwizera Yesu ngo dushira amasengesho inyuma. Mugabo Yakobo avuga ati ukwizera kutagira ibikorwa kuba gupfuye nta kamaro kako. Rero hari ibyo mbere dusengera n'ivyo dukora. Reka nje ku kantu gatonya dusomye mu gitabo cyangwa se cyitwa gusubira mu vyagezwe. Turavye gusubira mu vyagezwe, sinzi ko ico kibazo naco nyene wahavukimbaza. Ngaha ku murongo wa 28 gusubira mu vyagezwe, aho Imana ivuga ingene Abisirayeli izobahezagira. Kenshi imbere abakristo bavuga bati Imana yavuze ngo izotugira umutwe izotugira umurizo. Bagaca bicara bagasenga bakaririmba bakavuza ipendo bati Imana ishimwe, mugabo ntibakore. Ariko Imana ntizoza kurima. Imana izoduha inkomezi ngo turime, izoza kubarima. Hanyuma turimye ico Imana izocikora n'igiki. Imana izoturungikira imvura mu gihe gikwiye, hama ikivuga ngo nzomeza imirima yanyu
niho mu nyuma Bibiliya itubwira ngo hanyuma ngo muzogira umugisha, ngo tugire umugisha ibigega vyacu vyuzure binihire, hanyuma ngo amahanga azosha azatugurane ngo twari tuzoyagurana. Mugabo Imana ibanza kuvuga ngo nimwagira umwete wo kunyumvira hanyuma mukitondera ivyagezwe vyanje vyose mbagire uyu munsi mukabishira, uraho Imana yanyu azobashira hejuru gusumba amahanga yose mw'isi. Imihezagiro izobaza ko ibashikire nimwumvira Imana yanyu, muzogira umuhezagiro mu bisagara. Umuhezagiro wo mu gisagara ega no kugira aho uba ukubahwa, muzogira no mu matongo. Umuhezagiro wo mu matongo n'igihe warimye ugasanga harimo ivyo bitoki, harimo ivyo bigori, iyo miceri, ugasanga uratembeye itongo ryawe uti nukuri harimo ibifungurwa. Hanyuma Imana irasezera ko n'uruvyaro izorohezagira rukarondoka. Gatanu, mu bisimbo vyanyu hazoba umuhezagiro bo no mutwato twanyu mucumbamo, muzogira umuhezagiro mu maja no mu mazi. Hanyuma mu nyuma ngo azorongika umugisha ubane natwe ube mu bigega vyanyu. Aho ni 8. Rero mu bigega umugisha ubayo gute? Biba vyuzuye, haba harimo ivyimburwa, ngo muzoca mu bihanga ritunze. Mu nyuma nihaca avuga ngo uhoraho ngo azobagira umutwe ntazobagira umurizo, kubera iyo migisha yabahaye mu bikorwa. Mu bisanzwe igihe cyose Abisirayeli umugisha w'Imana bawubona mu byo bakoze. Ikindi mu bihe bigoye naho Imana yarabatabara igaseruka ikabatabara, mugabo mu bihe vyiza babamwo babona imizabibu, imyelayo, ingano, sayiri, imirima yabo irimwo ivyo gufungura. Rero ku vy'ukuri gukora ni ikintu cerekana neza ko twubasha Imana. Umukristo adakora, Paulo bavuga ati utarima ntakarye. Benshi rero usanga iyo wariye atakintu wakoze vy'ukuri uba wivye. Abakristo benshi n'abasuma, agaca genda ntigera amenya ibintu biva ku kazi, ntagakore neza iryo tongo ryiwe. Umuntu akanarwa no gutera igiti cova ku ivyamwa, afise itongo ry'abavyeyi biwe ari amahegitare nka 10. Umuntu akananirwa agakena akagorwa, kandi Imana yavuze ngo igitongo muri bungabunge muri rime kandi muri zigame. Mbere musomye mu Migani igice ca 12 umurongo wa 11, Bibiliya iravuga ngo uri mitongo ryiwe azogira indya nyinshi. Mu rundi rurimi naho rw'Ifaransa bavuga ngo uri mitongo ryiwe azohaga ivyiza vyaryo. Kandi mbere baravuga ngo umugororotsi ababara igitungwa ciwe. Aho ni Migani 12:10. Kuvyukuri rero muri rusange ibi bikorwa vy'ukurima ni bimwe, hari ibikorwa vy'aba bavumbura ibintu bishasha, aya mahinguriro simvuga aya mahinguriro akora ibintu biyayura imitwa abantu bakaniwiboreza bamwe bagaca bapfa. Abo nibaza ko Satani bariko arabategura ngo bazobajane mu muri. Mugabe ibikorwa vyo kubaka amashure meza, ibikorwa vyo kugira amavuriro afasha abantu, ibikorwa vyo kurondera ubuhanga mu iterambere, abantu tukabona imiyaga nkuba ya matarabura tukabona yabonetse, hakaboneka amazi meza, hakaboneka amabarabara meza abantu bacamwo. Ibikorwa vyose vyiza birahimbara Imana, kandi Imana yaturemeye ngo dukore ivyo bikorwa. Imana rero hari ibintu naho twoyisenga itazokuruka ngo ikore, isaba ko twebwe abo yaremye twayitahuye duhaguruka tukabikora. Murakoze cyane. Turumvise yuko kuba umukristo no gukora umuntu adashobora kubitandukanya, ariko none nibiki bikunda gusamaza abakristo kugira ngo ntibakore? Je nibaza ko ibikunda gusamaza abakristo hamwe ni wa mwasi Satani. Imana yaturemye ngo dukore. Nukuri abantu bose bariko baratwumviza muri kino kiganiro, nta mukristo akwiye kunebwa, akwiye kuryama ijoro n'umurango uretse uruyoya, uruhinja. N'uruhinja yo rwasinzira ateba akanyagaza kugira bumve bati umwana yasinziriye cyane, barabe ko ari bisanzwe. Ugasanga umwana ari mu kiruhuko, ubugwaruka rugira ruje mu kiruhuko, umuntu agasinzira mwayo mashuka, ntamenye no kugirira isuku ahaba, ntamenye no kwiyumvira ko abavyeyi bari gukora bashika bafungura, ntamenye gutunganya ibintu. Kandi abavyeyi nabo nyine bagaca bareka abana ngo bararushe. Bararushe ku buryo amezi abiri yose bamara baryamye. Mu bisanzwe kuruhuka no guhindura ibikorwa, umuntu akagira utundi dukorwa akora, akinonora imitsi, akaduga ruguru. Hariho ababa bafise abavyeyi bava ruguru, agenda arabe inkiyo ziva, agenda arabe ya mata ahava, vya biheragi bafungura bivahe,
vya biraya bafungura bivahe, vya bigori, ya myumbati, bagerageze kuraba ibintu aho bikorwa. Kandi muravye ibihugu abantu bamenya ko Imana yabahaye aho baba ngo bahatunganye neza baharime, biratera imbere. Muravye nk'Abashinwa, muravye nk'Abayapani, abo n'abantu mbere kenshi badasenga, mugabo ugasanga niwe bariko barakora ibikorwa vyiza. Ikibi cabo rero mugabo iyo badakijijwe ivyo bakoze vyiza ntaho vyandikwa, kuko iyo ukijijwe wiyandikishije mu gitabo c'abana b'Imana, ku buryo ivyo ukora vyose Imana iravivura. Mwana wanje wakoze ibi, ndagushimiye. Kimwe n'umwasi Satani arabasamaza akabatera ubunebwe. Ikindi barabura inyigisho. Abantu benshi barakizwa bakavuga bati wihane, kandi vy'ukuri ubwami bw'Imana buri hafi buregereje. Ugacukizwa ukuze ubushobozi bwa Mpwemu Yera, ukaca wiyumvira ko ubuzima bwose ari kuba bavyita kuba mu mwuka mu mvugo y'ubu, ukama ari haleluya Imana ishimwe. Ukiyumvira ko ibintu vyose bini ngo ni ivy'isi vyose. Hariho ivy'isi vyiza, ibirimwa biriko ibikorwa vyiza bihezagira abantu b'Imana. N'amashikanwa dushikana twoyashikana ha tudakora, nibigira 10 twobikurahe tudakoze. Bimwe Imana ivuga ngo ntimukaze mu ngoro yanje iminwe igaragara, twobikurahe tudakora. Rero ikindi kibanebwesha barabura inyigisho. Abantu benshi ntibafise inyigisho kuvyerekeye gukora, ko Bibiliya itwereka ko Imana nyine ni inkozi, niyo mukozi wa mbere adasanzwe par excellence, atagira kanenge. Kuko naho twokora ntitwoshira hisi, ntitwoshira hijuru. Imana yararemye vyose, irashira y'ubutare, iragira ikirere ciza, n'ubu iracadufasha ikontorora vyose yibereye ku ntebe yawe y'imbabazi. Rero Imana yabikoze mu buryo butangaje. Umwe yavuze ati iyo nitegereje Mana ijuru n'isi waremye, nkabona ibirimo vyose bintera kugushima. Ikindi gitera abakristo kudakora, biga nabi ijambo ry'Imana, basoma imirongo bagaca bajaho bati uyu sigurwa gutya. Imana ivuga ngo abikunda bibahera mwitiro. Koko yego Imana irahezagira abantu bayo, mugabo ujya murongo kusigura iyo umva mu ndimi Bibiliya yavuyemo, avuga ngo uw'Imana ikunda arakora, hanyuma aryamye aronka ikintu bita vision, a vision to do something, akaronka indoto canke imbona kazoza, nokora kiya cogenda neza. Uko niko Imana ibibaha. Nawe ngira haraho urashika waryamye kuvuti ikintu no gikora neza gusumba. Rero benshi gacha biyumvira ngo bazosinzira baje mwitiro bivuga amashuka bashire ko kuvureri ngo Imana izoca isanga ngo ubutunzi buri ngaho. Bibiri ivuga ngo wamunebwewe, ngo uriryamire wiboterere gatonya, ngo ubworo bukuzokuza ko nk'umwambutsi, ngo uraba ku kimonyo wamunyabutewe, ntikirima ntikigira gute, ngo ariko kiraziganya ivyo kurya vyo muci. Ahandi basoma amajambo y'Imana bakavuga ngo nimurabe inyoni zo mu kirere ntizibiba, ngo ntizimbura, ngo ariko data wo mwijuru ngo arazigaburiye. Ngo no kwiganyira no gukwiye no kwiganyira. Kwiganyira vyo vy'Imana ntivyemera. Mugabo ntikwemerera ngo uje hube nk'inyoni. Vy'ukuri abakristo tumenye ko tutari inyoni. Imana ntiriho gutugaburire nk'inyoni, itugaburira mu buryo bwayo nk'abantu yahaye ubwenge barime bagenda. Umwe yavuze ati nivyo ndemera ko inyoni Imana irazigaburira zitarima, atari ko inyoni ziraguruka zikava mu cari zikagenda kurondera ivyo kugiyo biri, mbere zikazanira n'ubuswi bwavyo bwasigaye mu cari. Ico kintu kirahambaye. Inyoni ubwazo ntiziguma mu cari, ziraguruka zigasohoka zikagenda kuraba ingano ziri zikiha. Niko Imana yazitunganirije ubuzima. Igikorwa zisabwa kuguruka biraruhisha. Natwe turiko turagenda turaruha. Imana natwirira agomba ko duva mu mazu tukava mu vyo turimwo tugashika iyo tuvumbura ibintu tugakora, hama tukazana ivyimburwa. Kandi na Bibiliya iratanga akarero keza ku murimyi, iti umuntu iyo asohoye imbuto abiba araruha, mugabo umunsi w'imbura aribagira ubukene. Ati kandi ababiba barira, haraho umuntu aja gutera imbuto hari imbeho hakanye gose, ati mugabo bazonezerwa bazanye imbambo z'ivyimbugwa. N'akarero kerekana ko Imana ikunda abantu bakora bagashika ku mwimbo mwiza, hama bakanezeranwa nayo. Nico gituma Bisirayeli yavuga ati niyo mwimbura muze munzanire ku mushuzo w'ivyeza. Sinzi ko amashengero yemwe akunda ko abantu bazana ivyimbugwa
ivyo kuvyo bimbuye bakavyiremeka neza, bamwe bakabizana mu mabahasha, abandi bakabizana mu bisimbo. Ivyo bintu n'umugisha. Imana iranezererwa ko ivyo bikorwa, kuko birivuga ngo mureke mu nzu yanje habeho ivyo kurya. Biri mu bikaba mu nzu y'Imana, bikaba ari mu miryango yacu. Rero vy'ukuri ivyo ndakubwiye ibintu nka bitatu, mugabo hariho vyinshi buza abakristo ko bakora, hamwe n'ubunebwe Satani abateza, ahandi akabereka ngo ikindi kutagira inyigisho, kuvuga ngo umuntu akijijwe yibaza ko acaguruka. Ntitwakijijwe ngo duce ducomoka tuje mu ijuru uwo munsi, twakijijwe ngo dukorere Imana tuzoje mu ijuru hageze. Hari indirimbo y'amajana 270 bivuga ngo Yesu databuja nzomukorera umunsi wiwe, mpejeje ivyo ndamukorera azoca nyemerera kuja mu ijuru. Donc Imana idukiza ngo dukore, tuyikorere, twamamaza ishimwe, hanyuma niyo hagera izoduhamagara tuje mu ijuru. Umukristo rero avuga ngo ijuru rirageze ngo azogenda, azohava asanga atagiye, kuko kudakora ni icyaha. Udakora ni igicumuro gishobora kuzobera intambamye abantu b'Imana ntibaje no mu ijuru. Yego cyane. Reka tube turabigarukiriza ngaha, kumbure umwanya ntutwemereye, ariko tuzobandanya mutwereke ibindi byotuma umukristo akomera mu kwizera, mugabo kandi no gukora yakoze. Reka rero nshimira abariko baradukurikirana, twariko turabira hamwe ko umukristo ategerezwa gukora. Nshimire cyane umutumire wacu Leonidas, mwakoze kuri kano kanya mwaduhaye no kubyo mwadusangije. Naje ndabakengurukiye cyane mwene data Samuel, by'ukuri n'umunezero. Iki ni gikorwa cyacu iminsi yose, yuko tubwira abantu kuri kwijambo ry'Imana, ku vy'ukuri uko Paulo yavuze, avuga ngo udakora ntakarye. Abantu b'Imana rero turakwiye gukora, tugakorera Imana n'umwete wose. Ibyo twita ibikorwa by'imhemu n'ibyo twita ibikorwa byo mu buryo bw'umubiri vyiza vyose tukabikorera Imana, kuko n'isengero dusengeramo zubakwa kubera hari ibindi bikorwa atari byo gusenga gusa, mugabo hari nimwo n'ibikorwa byo kugwiza umwimbo, tugatanga ivyo dufise twarondeye kugira ngo Imana yubakwe. Kaye n'izi ngoro birivuga ngo ntimunzi ko imibiri yanyu ari isengero za mwemu yera, imitima yacu ni isengero z'Imana. Nazo zirakeneye kubakwa. Zubakwa niki? Zirubakwa mu buryo Imana itugirira ubundi kadukomeza, zirubakwa kandi n'ivyo dufungura bivuye mu bikorwa twakoze. Ego nico gituma rero abakristo duterana intege ko ahubwo dukwiye gukora gose gusumba abantu batamenya Imana. Mugabo kenshi hari usanga abantu batamenya Imana umengo bo barakora gose kurenza. Rero twebwe nige tugiye kuba karorero mu gufata ya mbere, tugakora ibikorwa byiza vyose biteza imbere imiryango yacu, ishengero, bigateza imbere n'igihugu cacu. Murakoze cyane, nimwasubira kuntumira nzobita. Murakoze. Ni Samuel no kwizera narindemesheje kino kiganiro. Turabashimiye mwese mwadukurikira. Turashimiye Samuel niyo kwizera hamwe n'umutumire wacu Leonidas Ninyibuka batuganiririye. Nizeye ko wungutse ibitari bike. Rero ufite ikibazo cyo hunganira, telefoni 71 204 197 canke 69 499 619. Iyo urayisanga ko WhatsApp. Urashobora gusanga nawe dukorera ni mirohero ya mbere, ibarura ryitiriwe Gerere, nimero 27. Mugire ibihe vyiza naho butaha. Niwe mwami w'amahoro, niwe ahora rumwisigirwa. Ico cari ikiganiro abakunzi b'amahoro mutegurirwa n'ishirahamwe Transworld Radio mu Burundi, bifashwe mu mugongo n'umugambi CIP mu Burundi. Ukaba nawe ugomba kutubaza cyangwa kutwunganira, ushobora kutwandikira cyangwa ukadutelefona wanditse ukoresha agasanduku ka posta 1140 i Bujumbura, canke email twrburundi@gmail.com, canke naho ukatwandikira ubutumwa bugufi kuri telefone ngendanwa inomero 79 387 199. Iyo telefone urashobora no kwitwandikirako kuri WhatsApp. Mu masaha y'akazi urashobora kudutelefona kuri 22 24 26 57. Tukaba tukwikibanuye naho ubutaha.